Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego muri benshi mukurikira iki kiganiro, uyu munsi tuganira iki? Uyu munsi tuganira ku gikoresho ca mbere bita umudende. Umudende rero nk'uko abakurambere bawitwiganiye wari ufise ibikorwa bihambaye mu buzima bw'abarundi baho hambere. Ushobora kubibaza uti none ivyo bikorwa nibihe? Imbere yuko tubandanya reka ahubwo mbanze ndakwereke uwo mudende ubanze uwumenye. Uwubonye rero uca umenya uti mu mico y'akaranga vy'Uburundi wakora ibi na biriya. Uraza kumvamwo n'amajwi y'abo bakurambere babitubwiye, hanyuma rero duce tubisobanura neza. Ikaze rero urabe umudende wumvirize n'akamaro kawo mu mico n'akaranga vy'abarundi. Ushobora kumva bavuga ngo abantu bitwa ba kadende, ukumva bitwa ba mudende, ni izina rero uca wumva rifatira kw'ico gikoresho co hambere bita umudende. None rero ntarandiriye reka mukirabe hama rero duce tubandanya. Iyi ni midende, uyu ni umudende. Iyi midende. Imidende rero nayo yakora iki? Umudende wari turiko turakubwira bawambika bakavurwa bakawumvira bakawambika impene bakayambika mw'izosi babika imfizi y'intama igihe bagomba kurya ubugari bw'umwaka bacumba ubugari bw'uguru bacumba ibwabwishaza bakabushira ngaho hanyuma rero serugo akabuhereza abana biwe hama inaga y'inzoga nayo ikabiri ngaho kiranga nabo kaja haja akavumera rero ryamamaza. Ego murashoboye kwibonera umudende. Umudende rero ingene wari umeze niyo shusho umutohoji wanyu nashoboye kubaronderera kugira ngo mushobore kuwubona. None rero abakurambere batubwiye iki kubijanye n'uwo mudende? Ego nk'uko rero abakurambere babitubwiye nuko umudende bawambika umwana agira gatandatu. Umwana agira gatandatu rero niwo bita kabura. Nk'uko mu mico n'akaranga vyari bimeze, abavyeyi baravyara umwana wa mbere akitwa imfura, yaba ari imfura akavyara uwa kabiri ubuheta, akabandanya uwa gatatu ubuheture, yarabandanya uwa kane uwa gatanu gushikaho ku mwana wa gatanu nta miziro y'abo bana yabihari. Ariko guhera ku mwana wa gatandatu ukaja ku w'indwi uw'umunani, nukuvuga uw'indwi ari uwa gatandatu ariwe kabura, ukaja ku w'indwi ariwe nyandwi, minani agira munani, ukaja kuri nyawende w'icenda, ucumi, gutyo amazina yarabandanya. Aho twaba tugeze rero mu mazina bita amazina y'imiziro. Guhera kwa gatandatu rero y'amazina y'imiziro, hari n'abavanywa n'amazina y'imiziha. Aho rero baca batangura, wumvise yuko hatanguye amazina y'imiziha canke y'imiziro, umwana wa gatandatu ariwe bambika umudende. Uko niko abakurambere babituyagiye, abo nabo twabasanze hariya Inkoma. Inkoma yabanegera neza umwami ku ngoma. Ego ico ni igikorwa kimwe. Umudende rero bawambika umwana agira gatandatu. Tugatubandanya, ikindi gikorwa batubwiye nuko umudende bawambika imfizi y'intama. Hari abayita intagari, imfizi y'intama bayita intagari. Bawambika imfizi y'intama, mwavyumviye mu majwi turiko turabereka urya mudende. Bawambika intagari ariyo mfizi y'intama mu gihe co kurya umwaka. Mu gihe co kurya umwaka rero mu muryango serugo niwe yaha umwaka abo mu muryango iwe. Mwumvise abakurambere batubwira ati yuko barya umutsima w'uburo. Uburo abatarawubona
bategurira ikindi kiganiro tububereke mububone ingene bumeze intete zabwo, hanyuma mubone naho baburimye kugira ngo tubandanye twiga tumenya imico n'akaranga by'u Burundi. Nuko rero ku munsi wo kurya umwaka mu muryango bazana impfizi y'intama bagaheza bakayambika umudende. Haba hariho rero umutsima w'uburo bateguye, hama rero se nyinarugo uwo munsi yaba yarondeye utuboga turyoshe, hanyuma kwari kugira ngo uwo mutsima baze kuwukoza imfungurwa zimeze neza, imboga zimeze neza. Hariho rero imice imwe y'abarundi bavuga ngo akaboga n'akanyama canke n'agafi. Ico gihe rero benshi abategereye ahari inzuzi ngo baronke agafi aba ariko kaboga, canke ntibabe bafise ubushobozi bwo kuronka akanyama, utuboga twari utwo tunyabutongo n'utundi tuboga tw'ubwoko bwinshi uwo mupfasoni yirirwa ararondera, hanyuma rero akadukinjika neza, tukaba ariko baza gukoza wa mutsima w'uburo. Impfizi y'intama nayo yabiraho yambaye umudende, twumvise yuko haba hari n'inzoga iri ngaho. Hanyuma rero serugo niwe yatangura guha kubega kuri wa mutsima w'uburo, hanyuma agakoza muri twa tuboga agatamira, hama agaha abiwe ahere inarugo, hanyuma abana uko bakurikirana akababwira ati umwaka mwiza. Nuko rero Kiranga nawe yabaraho agaca avumera. Nuko ico ndabakishirije ko ingene barya umwaka kera. Nuko rero icari nyamukuru kwari kugira ngo twumve igikorwa c'umudende. Ibikorwa rero twarose nivyo bibiri, wewe aho uherereye ushobora kuba warumvise ibindi bikorwa. Turagusavye rero intererano uyiturungikire nawe udwishikirize kugira ngo utwigishe nawe tubandanye tumenya byinshi mu bijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Nuko rero turashoboye kumenya ibikorwa bibiri by'umudende. Bwa mbere turabonye umudende uwo ari wo, turamenya n'ibikorwa byawo mu Burundi bw'aho hambere yuko bawambika umwana agira gatandatu. Ikindi ku munsi wo kurya umwaka mu muryango barazana impfizi y'intama maze bakayambika umudende Kiranga yaba ari ngaho, hanyuma akavumera. Nuko rero mwese mukunda ibico n'akaranga by'u Burundi, ndabasezeye ndabipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro byanyu by'imico kama y'u Burundi bica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Karanga TV. Nuko rero mugiraho muba mwubahwe, Imana ibarinde ibyago n'ibyaha. Murakoze.